Oya ibyo bibazo bijanje ndacisha. Oya tukivuge ko gatoyi. Tukigaruye ko gatoyi. Oya ntacyo mu mpungana. Ntacyo mu mpungana. Umukinnyi wa filime abimazemo uburambe bwinshi. Yarayikwiriye. Uvuga ngo ntarakwiriye guhotora. Yarabikwiriye kubera yuko hariho abantu benshi bakunze filime kubera Fanny Lavine. Bisaba yuko byasaba yuko hajya mutubwira dufate ku nguvu bikaba basi mugaca muzimya kamera tugafatana ku nguvu byanyana. Ibi vyabaye ntumwana ko bishobora gutera icuka kibi hagati y'igisata ca filime n'igisata ca music bivanye nuko twari ko turondera gukolabora nkuko tubona mu bihugu vyo handi nko muri Tanzania usanga abakinyi ba filime n'abaririmbyi usanga bari abantu bari hafi na hafi ariko mwe bicari cije kubahuza kikaba kicikiza mw'ingyane ntumwana ko bishobora gusubiza bwa bumwe inyuma bigatuma umwe wese yikumira akaje kwiwe. Hello abakunzi ba GFIC Media umeze gute murameze neza ndameze fresh kabisa ndi mpunda marembe kubera ko ndacahumeka umwuka w'abazima izina ryanje ni Elma Love mwarimu nkuko mubizi neza yuko ndabaha update nyinshi cyane imbere yuko ntangura kwanza amashurwe yanje muri comment ku bakunzi ba GFIC Media TV ariko kandi amashurwe yanyu nanje ndayabahaye aho muri hose kubera ko muri abantu babashinga ntahe n'abapfasoni n'ugwaruka n'inkumi byose. Sasa ubu ngiye kuza mbarizwa hano mpaka bahambye ishati. Niko bimeze neza twuguruye ibiganiro byacu nyezina turi kumwe n'abantu babiri bakora imyuga itandukanye ariko kandi bagahuzwa n'undi mwuga umwe. Ku ruhande rw'umushinga naye ndi kumwe n'uwo bita NC the baddest. Brubemba Selector man Bombo Clark. Kaka twende kwanza nako kaboro kwanza. Nako ka introduction bro. Oya sinakavuze ko ukavuga wamvugiye ibintu nakuvugiye ibintu nabi bimvugire neza. Abanje uvuge ko. Oya hari turambwiye rega nta nivyo. Watagwandizo manezo for Jesus Selector NC the baddest from Empire. Wagwan yaga. Endi mireye. Ngoya nguri mireye. Endi mireye. Nanurinde. NC urameze neza kuva muri Empire Avenue gushika mu bintu by'amafilme ibi biza gute nakuba jendi mireye ya ushobora kuri Yozofina non ijya NC peut-être dusanga ari nibitanga Chantal NC jewe ivyanje birajanye mugabo muziki na filme vraiment bitu biri tofauti nivyo umeze neza ariko kina filme akongera akaririmba inde 50 cent ujya ne utuzanye mu mahanga fizo nta kiye filme yayikinye rimwe abona biransa carabivamwo canke nawe uri kuragerageza uraho bizokunda gusumba ibintu none ndira gatoyo we subiri tu bandindire gatoyo bitakuwa sawa bani subiri kabisa. Yes kurundi ruhande kandi ndi kumwe n'uwo mumenyereye uyu wewe afise amazina menshi yagiye aritwa na filme harabamwise Shetani harabamwise Fatuma harabamwise Divine Mama Mateso harabamwise andi mazina menshi atandukanye bivanye n'ibikorwa yagiye arakora wewe musanzwe mumuzi ariko amazina nyakuri bamwita Masabo Francine. Mama Mateso umekuwa Mama Mateso. Oh Mama Mateso urameze neza Mama Mateso. Mama Mateso ameze neza ashimiye Imana n'abantu bakeye. Ikibazo cyanje cyambere gukorana na NC mu kazi ka film bisa niki ko mvugi mbikiri banga ba manyi nari mumenere. Oya bisa nko kwagura imbibe. NC wamusanze ameze gute kubera ko je ndamuzi mu gisata cha music muri entertainment ndazi vyakora ariko mu gisata cha film naho mubona gute abagura momoka ya NC je nasanze ari umukinyi mwiza cyane pe arabizi mufasha kwa mikro mukagatura mukavuga mu gafisi yego NC nasanze ari umukinyi mwiza twahuriye mu film ye yagira yibuka ibanga ry'urugo yego ibanga ry'urugo yaractinze neza
ko zigwiriye hariho n'iyindi Ngaragufasha ku nguvu hajya ewe nanje nivyanyibukije ahoga ya ni umukinyi mwiza pe nanje vyarantangaje kuba ari mu hirya gisata amakongera akina filime akamikro ndamuhe canke ndiko navuga ati akamikro ariko agashira kure ndifuza ko muza muravuga mukegeje kugira ngo bimere fresh nariko ndavuga rero uti yaragufashe ku nguvu NC neza na neza kuza muri filme ugashikira mu bintu nk'ivyo byo gufata ku nguvu niki kintu kwanza ca mbere wari wizeye ko ugiye kurondera muri filme utigeze uronka mu gisata ca music muho biba bikaze kandi biranaruhisha icyo n'abasanze byo bigoye biraruhisha ni indyankuge mugabo rero bisaba yuko byasaba yuko hajya mutubwira dufate ku nguvu bikaba basi mugaca muzimya kamera tugafatana ku nguvu byanyana ikibazo cyanje nturakishura neza nabajeti nikiye kintu waje urondera muri filme wabuze muri entertainment ya music ese warakironse urabona ko uzokironka canke urabona ati ibi bintu nzava ndabivamo oya ndimirije kukibona nikihe nimba atari banga reka ndaribike ndarimire ni munda ngo pi aha Fara uno musi tubasanze muri tournage yindi ya filme tutazi iyo ari yo muri ko murakora ariko kandi ndifuza ko menya muri make ivyi filme bimeze gute reka urusaku ariko ni boje ndiko mvugira abantu je ndumuvugizi wa bene gihugu iyo ndiko ndavuga mvugira abantu kugira ngo abantu bumve ibigiye kuza babe barategura amamiga yabo gusa no bizeza ntibazomara amamega tutaravuga ikintu gusa zoba ari filime nziza y'inyigisho nyinshi n'ubuhinga nyene bitandukanye buhanitse ego nta byinshi twoyivuga koko ntirahera kogwa mugabo turabijeje ko zoba ari filime muzokunda kandi cyane bimwe mu bintu nabonye bakwita ngo musazi ese biri muri iyi nyene warasariyemwo canke bimeze gute Fara vyagenze gute ngo asare oya byamusazi ntibiri muri iyi nindi byamusazi biri ku rundi ruhande naje nisanze nasaze icantangaje nasaze gusumba abasanzwe basara nsara kubasumbye ucusara kubasumbye ahajya nikihe kintu cyagusarishije warozwe nande canke waturubuye bigenze gute navyisanzemwo kubera yuko n'ubu sindamenya icatumye sara kanuni kubera yuko vyahereye ndiko ndafungura sinzire ko noba nafunguye indya zibishe canke indya zirimwe ibindi ntazi muri no mwanya nukuri cansarishije nikiraja habona ariko ndizera ko kizoja habona kumbure nta muntu yo kuyadukiza ngo asare atakintu kimusarishije Best News mumaze imisi muri ku muvuduko udasanzwe ihangiro ryanyu nirihe ese mukorana gute na Best News Best News two dukorana neza cyane kandi umuvuduko iriko si mubi kandi si munini kuko ikenera gushika ntirahashika ico tuyifuriza no gutera imbere kure cyane hashoboka niho twifuza ko yogera kumwe n'abayirimo bose ariko dufashijwe n'abadukurikirana ko atabadukurikirana nta Best News kabisa nubwo mwanyimye amakuru ariko jewe bakunzi ba GFIC ndabaha urusaku neza neza hano bari mfise amakuru yuko bari muri shooting ya filme ya Katelio TV isanzwe ikorera mu Kamenge ifise umubosi ameze neza aho ari hose tunamutashe kubera ko ababosi nk'aba bubakwe kuko twakoze imyaka myinshi twe tutabaronka ariko barabonetse n'amasanamu nagenda babona y'amafoto Francine aboneka mu yindi shusho ubona neza yuko yasa n'umuntu mbaya sana ariko ndivuza ko mumene ibanga gatoye tumene ibanga mwakoranye gute na Katelio TV twakoranye neza n'ubu turacakorana nayo nyene ico tuyifuriza no gutera imbere kugira abandanye badukoresha natwe ico tubifuza ko nuko tuzobafasha ibikorwa byabo kugira bishike kure kugira ngo Katelio TV batayizi bazoyimenye ko na Joyce ndayimenya ariko amakuru ansumira numva ngo umusi yamubegukiye Burundi ngo barabaguze ukuri kuri he oya ngo nububeshi sure
Kinyoma chambaye ubusa. Mbona bosi hana mbambamba, tajiri wangu hana mbambamba, hana shida ya hela. Navyo aratubwira navyo tuzi. Dukuremwa amakuru tudafise. Kabisa. Neza mu gisata ca film hamaze imisi ariko aribonekeza iterambere ridasanzwe, bamwe kuronka ama award, abandi kuronka ubushimwe butandukanye, ndetse kwa no ko bagenzi banyu bamaze imisi baseruka mu Rwanda n'ahandi. Biriko bitangiye iheshusho. Mu misi heze Fanny Lavine yararonse award ivuye muri Irebe Best Influencer, yavugishije abantu benshi yuko koko yoba yahawe irya award atayikwiriye. Benshi baravuga ati peut-être ko agomba kumukinyiza kubera ko ari we mukinyi wa filme wenyene yabaye muri barya ba influencer bose bari bahari. Nk'abakinyi mugenzi wabo mwavyakiriye gute? Ese koko comment yanyu namwe iravuga neza yuko Fanny atarabibereye? NC baza NC nawe je namaze kuvuga ibintu byinshi. Jewe rero oya ibyo bibazo bijanye oya tukivuge ko gatoyi tukigaruye ko gatoyi oya ntacyo mu mpungana ntacyo mu mpungana wa filme abimaze mu burambe bwinshi yarayikwiriye uvuga ngo ntarakwiriye guhotora yarayikwiriye kubera yuko hari abantu benshi bakunze filme kubera Fanny Lavine kandi na jewe nihereye ko pe yaranyespira ubwo rero kuba yaraserukiye abakinyi ba filme habwa amashugwe n'ayatore ayakire umugisha bandanye mutahiwe kumbure nta uvuka rimwe ngo bizuri ingobyi uno musi niwe ejo natwe bashobora kuba ari twebwe canke abandi kabisa ushobora kuvyishura jewe shero umukobwa ndaye umumama ndakuri kwimana nakuri umumama ibi vyabaye ntumwana ko bishobora gutera icuka kibi hagati y'igisata ca filme n'igisata ca music bivanye nuko twariko turondera gukolabora nkuko tubona mu bihugu vyo handi nko muri Tanzania usanga abakinyi ba filme n'abaririmbyi usanga bari abantu bari hafi na hafi ariko mwe bicari cije kubahuza kikaba kicikiza ramwe ingyane ntumwana ko bishobora gusubiza bwa bumwe inyuma bigatuma umwe wese yikumira akaje kwiwe ahubwo igisata kitashikiriwe naco nigikorana ingufu kugira ngo uwundi munsi nabo bazoshikirwe kabisa. Yes nuko bakunzi ba GFIC Media reka je ndabashimire kuba mwampaye akanya gato y'icane naroso kugira ngo mvugishe bano bantu bino vyamamare bibiri ariko kandi ngira ko ndababariza ibikorwa muri ko murakora hano bizoboneka mu kiringo kingana gute ndetse mutegekanya kubirekura mu buhe buryo kuko tumaze nisi tubona hari abakora ama lancement hakaba abandi barekura uko nyene canke iki ndizera ko Katelio TV iracyari nshasha ku ruhande rwa promotion bipanze gute abantu bagiye kumenya gute Katelio TV apari ibikorwa mwakoze nsiturishura wewe nabikurekeje bimwe asa wao nagajibu sanze ndavuga byo ntazi ndicinje none we nanyishugira je ndicinje n'umurambi nambaza umuziki wasohotse je umve ko ntawe ense ikibazo tuje mu muziki ubanzo nabandi ico kibazo ragicitse je numva ko maranga kunyishura ico nta nyishu tugifitiye kubera yuko twe ntituzi ngo bazoyisohora ryari suko twe ico dutegerezwa gukora turiko turagikora twaranagikoze ahubwo iyo baba hari natwe twabaza ico kibazo bakatwishura kugira ngo nimba natwe tubwira abakunzi bacu ryari tubatamwa akantu bicare bari tayari kabisa gusa ariko kandi jewe narabwiye abakunzi banje ko iyo nzoja tuzojana ikiganiro nimwakibona aha nyene giciyeko bonyeza hahandi like uhejeje ucuja kuri Katelio TV nawe wimukane banduguje nimuzondonde usinababwiye kabisa DJ NC tuwa mugiye gudukorera na Satspi je vais bien tuwa iya mbere yarabereye muri Gera Plaza mwararonse abantu benshi iya kabiri ni itariki imwe mu Kanyosha ndetse mwashize ko abantu benshi batandukanye ariko singomba ngaruke kuzongaha mu gihugu ngomba ngaruke kuzo nabonye zizoba muri Europe n'ahandi nk'umuvuzi nk'usanzwe avuza imiziki yiwe amucangira imiziki yari kuri stage bipanze gute kuri ese nawe ivyo tutigeze tubona imyaka yose tuzobibona bafatana urugendo
imipango ya tour ipanze gute ku ruhande rwa DJ NC? Mbwa mu Burundi murako turi kumwe murazi mwegereza akamikro murazi ikibazo ca visa kigoye kandi murabona benshi ntituraronka ubushobozi bw'uko abasani bagenda batwaye aba DJ babo hanze mugabo twaragerageza uburyo bwose bishoboke twende turi nka team y'abantu nka 15-20 gutyo niyo planification afise bifira kugira ngo mubure amantu zenya ama visa mu gihe abandi bariko barazironka kandi ukabona bazironka mu buryo ubona neza yuko peut-être ku ruhande urucanke ruriya urabije amaso ubona umenga biroroshe ariko hakaba abandi bavuga ati reka biragoye kugira ngo uzironke si cyoroshe gute uronka mugenzawe ntaronke kandi mwagiye kurondera rimwe kandi mugiye gukora igikorwa kimwe ugerageje kuraba ivyubu si nko mu myaka iheze ubona ko abasanzwe benshi bagenda cyane kandi baronka amaviza cyane nibaza ko mu yindi misi uko tubetera tuzironka turi benshi nibaza ko no mu misi iri imbere abasani ko batera baba benshi bazironka nibaza ko natwe tuzoshikirwa ku ruhande rw'aba DJ n'abaririmbyi kabisa. Turangiza ikiganiro n'ikindi kintu muvuga ku Murindi entertainment yose muri rusangi iriko duhereye nka kuri wewe usanzwe uri inzobere mu muziki hama tuje tuza kuri inzobere muri film. Nibaza yuko ushatse kumbaza Umurindi hajana iki speed ingufu turiko turakorana mubona neza yuko ingufu zirimo kandi urabona ko ubu udufise na technology nziza yo gukora ama clip meza turafise abahinyanyuzi bakora ama clip meza kera n'ama studio afise quality asora imiziki meze neza ya producer babizi ubu twa du studio two muri chambre nibaza hatabakijanye chaque weekend ngo buri ibugarama Green Park muri Green Park hapanze gute tugende twatwikiye nubwo hataturishe promotion wewe wasizwe n'amajambere nta muntu numwe wo muri ngaha atarajaye we no kujana nkaza hagurira ubwo uzoza atamupira cengo mba ndahatwikiye nubwo hatarandi ha promotion tubivugiye ko nazi vyaho noya uraza we mbanze ndagutwikire kwanza ubanze urumviriza imbeho yaho yes nuko Francine ku ruhande rwanyu mu gisata ca film Umurindi ubona gute nikiye kintu cyo hindurwa nikiye kintu cyo kongererwamo Umurindi je mbona umeze neza cyo kongerwa ko gusana kugiranira urukundo twese hagati yacu abasangiye karere ya film kubera ari gumenga urukundo rikore nk'ukwezi ibisigaye bugiye hari urukundo n'ibindi biraza ega ngo bamwe bamwe mwarazimvye niko ndavyumva niyo makuru mfise ngo musiga mukina sene mw'ibihumbi 10 urumva umuntu akugize nka actrice principale urumva yako umuhombesha ukiri umuntu umwe wenyene rero ibyo biratuma ngo babatinya kusubira kubahamagara oya byose bishira mu kuyaga ntinya byose nikiyago pe Igesa nuko abakuzi ba GFIC Media reka tubashimire mwese mwadukurikiranye mwese mwumvise yuko the one and only ndi hano umubazi w'ibibazo biri mu bwenge ndetse bigenda ku murongo I'm here right now mugire subscribe hano kugira ngo twagura umuryango kugira ngo tuze tumenye byinshi bitandukanye kini kiganiro canje ca mbere cyuguruye hano abane abantu ba mbere bahezagiye urugendo ngiye gutangura muri GFIC Media wumve neza yuko nivyanka gose abazo baramvumye nibyagenda gose bazaba barahezagiye ubwo rero ebana nzora Imana musenye nyene bigenda ariko nize neza ko bizogenda neza bizogenda neza kabisa asante sana ciao ciao